Shalom shalom bakunzi ba Jerusalem Expedia, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye kaze ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi muri za nyigisho agakiza mu ntumbero yo kubohora imitima ya benshi yaboshwe na wa mugwanizi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Imbere yuko dutangura, reka twiragize Imana, ibikorwa byose tubishire mu biganza byandiho. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima mu gitondo ciza nk'iki, gitondo c'imigisha, gitondo nk'emuyera aganje, igitondo ubwiza bw'Imana bukayangana kuri kubayo twebwe muri kino kibanza, gitondo cy'ubundi bwiza twongewe kugira ngo dukore imirimo yandiho. Urakoze mwami Imana waduhaye kuri uno mwanya. Ndasenga muri iki gikorwa tugomba dukore, tugishire mu maboko yawe, ucakire, ugikorere ko wewe nyene abari uvuga muri twebwe, ntabari twebwe, ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Abo rishikira bose ribagirira akamaro, ribakize, ribabohore, ntibaryumve nk'ijambo ryarekuwe n'umwana w'umuntu, baryumve nk'itegeko rivuye mu ijuru, nk'ijambo ry'Imana ritigera rikoroka ngo risubire inyuma ataco rikoze. Ndavuga ngo aho ijambo riza gukorokera hose mu matwi y'umwe wese aza kuryumva, rimuhindure, rimwubake, rimushikane ku biragwa. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turacakomeza za nyigisho zacu agakiza, mu byo turiko turiga intambuko zo kubaho agakiza, ariko izo ntambuko zo kubaho agakiza tugomba guhereza kuri aka ko kuvuga amadimensiyo ya mpemu, amatushe twinjira mu yindi teme ariko nayo nyene ituzana kuvuga ingene tubaho ako gakiza, nukugira tugashitse rero cette fois-ci. Rero nkugira resume gato y'ibi bya mpemu ya dimension ya mpemu, twarabonye yuko hariho mu mpemu hari ingero zitatu, hariho kwizera, hariho ukuri, hariho urukundo. Rero ukwizera twarabonye yuko twizera ivyo twumvise mu ijambo, si ibintu twizera twumvise mu kanwa k'abantu, si ibintu twizera twabonye nesheje amaso yacu, ariko twizera iki jambo ry'Imana rivuga, iki juru rivuga. Twavuze yuko kwizera rero tugera ahantu mpemu yacu ikabta, ikwega iby'ijuru. Hari ibyo dusoma mu bitabo byanditse byeranda, Bibiliya n'ibindi bitabo bivuga Imana, hari n'ibyo twumva, hari n'ibyo mpemu adukominika atubwira, ariko tukaca twizera ico cyonyene Imana ivuga, igifatanye n'ijambo ry'Imana, niko kwizera. Ibivugwa hanze mu mihana mu bantu bidafatanye n'ijambo ry'Imana, oya, mpemu yacu ntibyakira, dukoreshwa na mpemu. Hama hakacabaho ukuri n'ahantu dushika tukaba mukuri nyene mu muco w'ibintu tugenderamwo, tuca twinjira rero muri gahunda y'Imana, tuca twinjira muri programme y'Imana. Ico Imana cyose yategetse nico kica gikorwa mu mwanya wo, mu kibanza cyo, n'abantu bo. Hari ibyo udashobora gupfa kuvugira ahantu hari hose, hari ibyo udashobora gupfa gukorera ahantu hari hose, naho mu bigaragara byoba byari kuba ari byiza, ariko mpemu w'Imana aca tuyoborera kubikorera mu kibanza cyo no mu bantu bo, no kugira amaresultat abe ay'Imana ishaka, iba ari mu gahunda y'Imana, ni programme z'Imana. Hama mu urukundo gogo na kandi kantu kabijya ko hejuru, ni ukuvuga n'ahantu utabukiriko urondera iby'iwawe, ugera ahantu ugira urukundo rwinshi, ugira impuhwe nyinshi, uba compassion, ugendera muri compassion. Nuvuga ngo n'urukundo rutagira ingene rungana, n'imbabazi zifuka ibyaha, n'ubugiharura ibyo abantu bakugirira canke ibyo ubona ukumva umengo byo gushira hasi, n'ahantu ubirengera ukamera nk'uko Imana imeze exactement. Hanyuma ukaba ushaka kugirira neza abandi, amadroit yawe urayiyima kugira
ugirire neza abandi, n'ahantu uburenganzira bwawe ubuvako kugira ngo ugirire neza abandi, uzana abandi. N'ahantu rero uba wamaze gucika neza umukozi w'Imana. Hajya tuvuga ngo umukozi w'Imana, kuko ntubugikora iby'iwawe, ubukora iby'Imana gusa ikugena. Nuvuga ngo uri transforma mw'Imana, ugakora nk'uko Imana yomera, utabanje kuraba inyungu yawe, ibyo uhomba, ibyo nonekara, igihagararo cyawe cyangwa icubahiro cyawe, ibyo byose ubanza kubishyira hasi. Ni kurya rero Kristo yaje ameze. Amfite tuca tumera exactement nka Kristo, kuko tuba tumaze gucika mwemwe. Aha rero n'ahantu rero tuba tubamaze kwinjira neza neza mu mpemu ya Kristo, tuba tumaze kuba mwemwe nawe. Nico gituma tuvuga ko abana b'Imana bamaze gukura, baba bamaze gucika abana b'Imana by'ukuri, kandi baba bamaze kuba imwe nawe. Rero turi imwe na Kristo, turabaraganwa na Kristo, turabaragwa b'Imana. Rero tugomba tuvuge uno munsi, tuvyite ngo kubaho ubuzima bw'imwemu. Rero twamaze kubona ingene twinjira kuba abana b'Imana, tuba b'imwemu by'ukuri. Kuba ab'imwemu by'ukuri ni ukuvuga ko kumera nk'uko Kristo ameze, kugenda nk'uko Kristo agenda, kuba nk'uko Kristo aba. Ni ukuvuga turi umwe na Kristo, ntituba tukibaye abantu babiri bo tubona bakabona ngo Kristo muri twebwe niwe ariko arakora, niwe ariko aragenda. Kubaho rero ubuzima bw'Imana twifashisha bijya twabonye ubwa mbere, twifashisha ubuzima bwa mwemu. Donc kubaho ubuzima bw'Imana, ubuzima bwa mwemu, ubuzima bw'Imana aribwo buzima bwa mwemu. Tubaho nk'abantu batabaho kuri ino si, tuyiriko. Ni hahandi Kristo yavuga ngo ngo data ngo ndaje, muri Yohana 17, ariko arasenga asezera, abwira data ko igikorwa yakirangije, ati data ndaje, kuko ibyo wantumye byose narikoze. Ati ndiko ndasengera bamwe wampa bose narabashikanye, kiretse umwana wo mu mahonero, l'enfant de perdition. Ati abandi bose narabashikanye. Ati kandi ndabasabira ngo ubarindire ngaha ku isi, ubarinde ntubakure ngaha ku isi, sabisi. Ariko sindagusaba ngo bakure ku isi, ndagusaba ngo barindire ngaha ku isi. Kubera iki yasaba ngo aturindire ngaha ku isi? Nuko hariho mission yarahejeje gutanga, yaraje gutanga mission, yaraje gutanga igikorwa. Abo yasize ngo nimugende mubikore, mugenda mu mahanga mubigishe, mukize ingwara, muzure n'abapfuye. Byose yarabiduhaye, aratubwira ngo genda mu mahanga mubigishe, mukize. Rero aha rero kubaho ubuzima bw'imwemu ni igihe twinjiye rero mu gikorwa. Turinjiye mu gikorwa, twamaze kuba ari mwemu. Reka ndagasubiremo ndakagarukane neza. Abikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 17 ndawusubiyemo kenshi. Ni ijambo litubwira icyo turi, ngo ari kuwimatanije n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Iri jambo rizogaruka kenshi. Kubera iki? Kubera twimatanije n'umwami, kandi tuje kuvuga ubwami, tuje kugaragaza ubwami. Twibukanye kandi no mu isengesho abatumwa bamubajije ati twigishe gusenga ko babona asenga cyane bidasanzwe. Yaduga ku musozi kenshi cyane, yagenda kwiherera wenyene kenshi cyane, bakibaza ibintu ariko aragira. Akababwira ati ngiye gusenga. Tuduge ku musozi gusenga. We wagasenga bo bakaca basinzira. Hariho n'umunsi yabageze ati nta n'isaha imwe duteramana. Aho hose yari karabereka ko gusenga ni iby'umwanya munini, si iby'akanya gatoya. Twebwe isaha turayikoramo ibintu byinshi byacu byo mu mubiri, ariko kuyisengamwo umengo ni eternite, umengo ni isi yose, umengo dufashe umwanya w'ibihe byose. Gusenga rero Yesu yaratweretse ko ari gusenga umwanya munini. Rero yarababwiye ati iyo musenge ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze.
ubwami bwawe rero buze, n'ubu bwami. Kristo n'umwami yaje kutuzanira ubwami bwawe buze. Rero ubu bwami yazanye, Kristo rero yarabuzanye, ubwami yarabudusigiye igihe apfuye ku musaraba akavuga ngo byose birarangiye. Yarahejeje kugarukana icyo Adamu wa mbere yari yatakaje. Adamu yaremwe mu ivu yatakaje, ariko Adamu wa kabiri ari we Kristo yazanye ubwami, afise ubugingo, atanga ubugingo, atanga ubuzima. Rero yaratuzaniye ubuzima dutanga muri ubwo bwami. N'ubwami turonkeramwo ubuzima, n'ubwami duhabwa ubuzima, kandi ubuzima butari ubw'iki gihe, n'ubuzima budashira. Rero ngo ariko uwimatanije n'umwami wacu, ntibavuze Kristo ngaha, bavuze umwami wacu. Kandi bavuze umwami wacu tuca tumenya ni Kristo, kuko niwe yaje kutugaragariza ubwo bwami, niwe yaje kubudushikiriza. Niko icyo gituma yaguma abwira abatumwa ati musenge muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Niwe yarabuzanye, ariko akaca ababwira ati mubusabe, nimubisabe, bisabe data, kandi data arabibaha, kuko nico yantumye. Ariko sinzobaha ibyo mutasabye, kuko Kristo ntiyaje kudufata ku nguvu, kuko na bugingo n'ubu mumenye yuko icyo tudasabye tutakironka. Aka n'akantu dutegerezwa kumenya. Yababwiye ati bisabe, je ndahari, naje nk'umwami, nazanye ubwami, ariko ntabwo muzoronka mutabusabye. Kandi mubusaba nde? Data niwe nyene bwo yarabundungikanye. Nzobuha abazomwizera, nzobuha abazobusaba, abazokwemera kumatana nanje. Nico gituma iri jambo rico rivuga ngo ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Nuvuga baba babaye umuntu umwe, baba babaye ab'Imana bose, baba bamaze kwikonekita rero mu Mana. Kubaho rero ubuzima bw'impemu nukubaho mu bwami bwa Kristo, nukubaho ugaragaza ubwami bw'Imana ngaha ku isi. Kubaho ubuzima bw'impemu tugaragaze ubu bwami. Ariko uwimatanya n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Rero turazi neza yuko ngaha kuri ino si hari ibintu byinshi. Hari umwami waho. Umwami waho nawe afise ama principe yiwe, afise amadroit, afise amategeko yiwe, afise ibintu byinshi, afise ubwami nyene burapanze. Kandi ubwo bwami bupanze burafise ingene bukurikirana, burafise ama hierarchy, donc inzego, birafise ingene bigenda bihanahana. Rero iyo tutabiravye neza turashobora gusanga twinjiye mu rwego rumwe rwo mwisi tukibaza ngo turi mu Mana. Nico gituma tutegerezwa kuguma turi hange, kugira ngo mpemu abari waguma ari kugikorwa, ntabari twebwe, ariko mpemu akore. Kuko tudahaye ikibanza mpemu tuzokwisanga turiko dukoreshwa n'ubwami bw'isi, kandi tugume twemeze ngo turi mu Mana. Kuko kubivuga no kubigaragaza biratandukanye. Kubivuga ni ku munwa gusa, ariko kubigaragaza ni ndani, nibiri indani muri mpemu. Ibiri indani rero nico gituma mu Bagalatiya bavuga ngo tuzobamenyera ku byo bama. Tuzobamenyera abantu b'Imana cyangwa ab'isi, tuzobamenyera ku byo bama. Abamwemu tuzobamenya, ab'Imana tuzobamenya, kuko hari ivyamwa bama. Muri Galatiya 5:22 hari ivyamwa tuzogaragara. Ivyo vyamwa rero utabigaragaje ntibikunda yuko usa na Kristo, usa wimatanije nawe. Rero twimatanye n'umwami wacu ari we Kristo, tuce tuba impemu imwe kugira ngo tuze kubaho ubwo buzima. Ubwo buzima rero si twe tububaho gusa, turabwigishwa tukabuhabwa, hama tukaca tuja kubuha abandi. Nico gituma muri Bibiliya havuga ngo turi abakozi, turabakozi b'Imana, turabakozi b'Imana. Rero iyo bavuze abakozi b'Imana, s'abantu bajya dusuka amavuta, si apotre, si profete, si pasteur, si evangeliste, si mwarimu, si sajya mabango. Oya, barya ni urwego, ni amayirarshi, donc ni ingene bipanze. Mugabo umukozi w'Imana n'umuntu wese yakiriye agakiza. Umukozi w'Imana n'umuntu wese amaze kwakira agakiza, kuko wakiriye agakiza ubaye impemu imwe nawe. Umaze kuba impemu imwe nawe uba winjiye muri bwa bwami. Bwa bwami rero umaze kubwinjiramo ucukora
bifatanye n'amategeko yo muri ubwo bwami, bifatanye n'indinganizo zo muri ubwo bwami. Ntusubira kuba wigenga, ntusubira gukora ibyo ubonye ku isi, ntusubira gukora ibibogaboga mu mushaha wawe, ukora ibibogaboga mu mpema. Mbere ni hahandi tuca tuvuga ngo ntakiri jewe, ni Kristo muri jewe. Nuvuga ngo je sinchiganza, ni umwami wanje aganje. Nuvuga ngo ndi umwami. Rero ntajya tuca tuvuga ngo turabami, turabaherezi. Muri Petero niwe yabivuze, Petero wa mbere 2 umurongo w'9 haravuga ngo ariko mweho ngo mukorakoranije kuba abami n'abaherezi, muri nyegu yiharije, muri ubwoko bwatoranije. Nuvuga ngo hariho ibintu tubwirwa bitari mu nyuguti ariko bivuga ukuri. Nuvuga ngo ariko mweho, ariko tweho. Nuvuga ngo abantu batowe bacaguwe mu bandi, abahisemwo Kristo, abahisemwo kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, abahisemwo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bacitse umwami umwe nawe, bacitse imwemu imwe. Niba abandi baca bavuga rero ngo ariko mweho n'abakozi rero b'Imana, ariko mweho nuvuga nous sommes différents, turatandukanye n'abandi, twaracaguwe mu bandi, dushizwe ku ruhande, twaracaguwe, dushizwe ku ruhande. Ariko hehe mwisi hahandi Kristo yavuga ati ntubakure ku isi, ndabasabiye ngo ntubakure ku isi, ariko bacungirwe ku isi. Kugira bigende gute? Bashitse ubwo bwami mwisi. Rero iki cigwa cyacu cy'agakiza, agakiza rero karimo ibintu byose, kuko agakiza twarabonye ko ari Kristo. Agakiza ni Kristo. Kristo rero niyo wari gakiza. Tuca turaba rero ibiranga Kristo byose, ibyo byose bimugenga. Nuvuga ni umwana w'Imana kandi ni Imana, n'ubwami bwaje ku isi kugira tubugenderemo, ni mwe natwe. Nuvuga ibyo byose tuca tumenya yuko bituraba twebwe. Abana rero bakuze ari byo twize, ingene abana bakuze n'abafise ya dimension ya mwemu igeze hahandi twavuga ho mu kugendera mu kwizera, mu kuri, mu rukundo. Abo abamaze kuba abana bakuze rero n'abamaze kugira ubuzima bugaragaza ubwo bwami, bugaragaza Imana mu madimension yose. Sakarere kamwe, suturere tubiri, ni mu burere bwose bugize ubuzima bw'abana b'Imana. Rero baba bameze nk'uko Kristo ameze, bakwiye kubigaragaza, bakwiye kubyiyigisha, kubyiyantrena. Twarabonye ko ari umwimenyerezo. Rero ubu nitukiri mu myimenyerezo, tugeze aho tubipratika, kuko imyimenyerezo twayirenganye. Rero twamaze kwimenyereza, mwemu yacu iri ku gikorwa, mwemu yacu iri ku rugero rumwe n'urwa Kristo. Uno munsi nshaka kuvugana n'abantu bamaze kwiga bya bindi byo kwimenyereza, bahageze. Rero nuvuga ngo umwana yagiye ku ishuri, yakoze na stage, arageze rero gukora igikorwa, aho bamuha direction, aho bamuha intebe muri bureau, cyangwa bamushira kuri terrain agakora ibikorwa yigiye ibyo yamaze kumenya. Rero natwe uno munsi tugomba kuvuga ku byo twamenye, ku byo twigiye, kubaho ubuzima rero bw'imwemu. Naha tugomba tubigaragaze, tubishire ku mugaragaro. Tugomba kubishira hanze. Rero tugomba kubyerekana. Kristo aza yabanje kuvuka nk'umwana mutoyi, araregwa, arakura. Nibi twabanje kubona ingene twaravutse muri Kristo Yesu, turamwakira nk'umwami n'umukiza, turavutse, turabatizwa, tupfana nawe, tuzukana nawe, turabaye abana, turashizwe ku mugaragaro. Tumaze gushirwa ku mugaragaro, ni bimenyetso, ni nka kujya Kristo yavuye mu nda kwa Mariya, ari mu nda kwa Mariya, aravutse, ageze hanze ijuru riravuga. Natwe tuvuye mu mazi tukaja hanze, dupfanye nawe, tuzukanye nawe, twinjiye mu buzima, turatanguye kubaho, turatanguye kubona, amaso yacu aratanguye kubona isi yindi atari isi turiko, isi ya mwemu, bwa buzima bw'umwana. Nka kujya Kristo yari mu bibero, ku bibero kwa Mariya na Yozefu, arakujijwe, arageza ahantu atanguye kubimenya. Ni hahandi yagenda kuraba abatumwa bagendeye Yerusalemu, ngo baragenda rimwe guhereza imigenzo ya kera y'Abayuda. Rimwe mu mwaka baragenda guhereza, gushengerera y'Imana kugira bayishikanire, bongere bayisabe. Rero aho hose naho Kristo yarageze, aragiye, arahageze. Amaze kuhagera, asanga amajambo bavuga, acariyumva, yiyumvise, acaja mu baherezi, ari inyabya,
arinyegeza abavyeyi nabo bavukana, agenda kuri abo bantu aca aravuga ati aba bantu bavuga cyo kimwe n'ibyo ntekeye, aramenya ko ivyo atekeye abisanze ngaho, mugaca asanga uko bariko barabivuga siko bitekeye. Ego hariho une part de vérité mugabo si la totalité, kuko yaraje, kuko abo bari basanzwe ngaho yarazanywe no kubikosora, mugabo yarumvise ko kameme bariko bavuga ibimwerekeye, aca jamwo. Abavyeyi baza nabo bavukana baza kumukurayo, arataha. Aha ndiko ndavuga urugendo rw'umwana w'imwemu ingene agenda arakura, ndiko ndagira nk'akaresume k'ivya mbere. Natwe turagira ahantu tukitora, ukumva bavuze ikintu ukumva icyo kintu ntibokivuga uko, cyangwa ukumva hajya ahantu ntiwohicara, cyangwa wogenda ahandi hantu ukumva niho woja kuba. Urumva aho n'ahantu umuntu aba ariko arakura mu buryo bw'imwemu. Na Kristo yagiye arakura, hamarate baragera ahantu ararungira. Mariya aramubwira ati genda, ntubona ko imivinyo ya kane. Yesu kugira nawe amwereke yuko ahageze, aca aramubwira ngo duhuriye hega nyina wanje, duhuriye hega wa mfaso. Urumva nk'uko umengo ntakiri mama wiwe, ni ukuvuga ko yarageze ahantu ati ubu ndinjiye mu gikorwa canje, sikubera ndagukengereye uri mama wanje, mugabo ntaho tugihuriye, wewe ntugishobora kuza kuntegeka, ahubwo ubu ngomba mpindukire mbi Imana yawe, ngomba mpindukire nkora umurimo nahawe. Rero hariho abatubyaye, hariho abatureze, ariko hageze ko dukora ibi bikorwa duhindukira tukababera Imana, tukababera abami, tukababera abaherezi, tukabashikira ku Mana, kandi badukurira mu myaka, kandi ari bo bavyeyi, ariko hageze mu by'imwemu ntibasubira kugira icyo badutegeka, kuko hari ibyo tubarusha batababazi. Aha rero kubaho ubuzima bw'imwemu, naha rero twimenye. Abaroma 8:14 na 10 gushika ku 16, reka dusome. Abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe mwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana ibatakisha ngo aba data. Mwemu bwiwe abwirikanya n'imwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. Umurongo wa 14 havuga ngo abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, nibo bagaragaza, nibo bafise ubwo burenganzira bonyene kubaho ubuzima bw'imwemu, nibo bonyene bashobora kubaho iby'ijuru ritegekanye, iby'ubwami bw'Imana buvuga. Rero tutarinjira kuba abana b'Imana, tutarinjira kuyoborwa na mwemu, tukiyoborwa n'ibigumbagumba, tukiyoborwa n'ibyo twumva mu matwi cyangwa tukumva mu mishaha biriko biragurumana bigashaka kudutuma kujya kwihora, kuko abari mu mubiri ntibarindira ko mwemu ajya ku gikorwa, abari mu mubiri barabyihereza iyo bibandanije bigurumana mu mutima. Niyo bari kugwana ajya kugwana, niyo bari gutukana ajya gutukana, niyo bari kwica arica kandi atakinya, agasigarara bihanirwa mbwa yabihejeje. Hari n'abagira ati ikiba gishake kibe ngo ndanywa umuti, nukuvuga ndaza ku impera yabyo muraza kugira icyo muvuze, mugabo avant yuko iki kintu ndagitorera umuti nta muntu numwe afise kunstopa ntashitse kuyihereza. Ibi rero ni iby'abana bo mu mubiri, ariko abana bo mu Mana barindira ko mwemu ibarongora, barindira ko ijambo ry'Imana rigira icyo rivuze muri ako karere. Acaja kurondera ijambo ry'Imana rivuga iki, kugira acting, kugira nkoreshwe muri aka karere, kugira ngo mfashe umuntu muri aka karere, kugira ngo naje wishike ku kintu muri aka karere kanaka. Ndinda kuba mfise mwemu wanje abwiririkanya n'impemu y'Imana igikorwa gikenewe muri ako karere. Ntarabimenya ntibikunda, mbanza gusenga. Iyo ndabizi, iyo ari ibintu byamaze kumata muri jewe, nca mpaguruka gukora. Aho iyo maze guhaguruka gukora ntabanje gusenga, nemenazanije na mwemu muri jewe, nuko mwemu yanje muri ako karere aba yamaze kubishira ku murongo. Simba ndinda gusenga,
ntibiba bigikenewe ko ndinda gufukama ngo ninginge mvuge mu ndimi nsome amaverse oya haba hageze gusa yuko nkora ibikorwa by'Imana nk'uko biri mu mpemu yanje, nk'uko bitegekanijwe muri mpemu yanje, kubera twamaze kubimenya neza ingene bitondetse. Aha rero n'ahantu tugera umuntu wo muri mpemu amaze kurongorwa na mpemu n'uwamaze kumenya yuko yamaze kwinjira muri ubwo bwami by'ukuri. Ubwami rero bwaje n'ubwami bwa Kristo, umwami wacu, umwami w'ubwo bwami ni Kristo. Natwe turabakozi muri ubwo bwami, kandi natwe nitukicitwa abakozi gusa twacitse abana, kandi tumaze gucika abana tuca tucika n'abami. Kandi ntitukira abami gusa, turi n'abahereza. Biguma biduga, tuguma tuduga ama eshelo, tuguma tuduga ku ngazi. Dutangura kuba kuronka Gakiza, no kuvuga dutangura kuvuka. Tumaze kuvuka turakura, tugakura, tugashika ahantu tubigaragaza. Naha rero Kristo tuzi yuko ari we mwami, natwe turabami nkawe kuko twarabihawe. Yesu rero amaze kwigisha ubwami bwiwe abatumwa mwisi, amaze kuza arafata arigisha abantu, agenda aratora ati nkurikira nzokugira umurovyi w'abantu, nkurikira. Agenda aratora umwe umwe, aho n'ahantu nawe yaramaze gukura, ariyumva nyene yahageze, kuko nawe yagiye kutwereka nyene bigenda, kuko ubundi yari parashita direct ni Imana, hama akaca bitwereka. Mugabo yashatse kutwereka ati bavuka gutya, bakura baregwa gutya, bakura gutya, bigishwa gutya, bamera gutya, hama bakagera ahantu bari Imana. Nuvuga ngo yaje kuduha utwitape twose, ko abantu bazi yuko Kristo ni Imana nyene, muga ntibazi ico yaje gukora. Babonye aza gusa ntibamenye ibyo ari. Yaraje arabanza kutwereka hajya yaje aravuka muri Mariya, yavutse mu muntu w'inyama n'amaraso, kandi yavyawe nawe mu cyaha. Bivuga ko we nta cyaha yavukanye, kuko niyasamwe nka ko bandi nabasamwe. We nta cyaha yavukanye, ariko yari yavutse mu muntu yabyawe mu cyaha. Hama arakura atwereka ati abana bose bavuka mu mumama, mu mugore, hanyuma bakaregwa n'uwo mugore, akabakuza, akabigisha ubuzima bwo ngaha ku isi, akabigisha gukora ibikorwa byo mu rugo, akabigisha mugabo hagateba hakagera rero ingene tuva mu bikorwa byo mu isi tukaja mu bikorwa by'Imana. Rero natwe ahantu muri bitubamwo hari ukuntu tugenda mu isi, tugategerezwa kugenda muri faso tudatembesha abana, tudatembesha bajya bakira abana. Iyo bijya bintu urazi ko mu Mana bitagishoboka. Je sinshobora kunywa inzoga, kuko ndazi ko mborerwa na mpemu yera, sinkiborerwa vino, ariko nico mbuza ko twicarana n'abantu bakinywa, kuko ni mu ntumbero yo kubakiza, si mu ntumbero yo kugira ngo ndabafashe. Washaka no kubagurira no bagurira, ariko sindabagurira muri sense yo kubaboreza, ndabagurira muri sense y'urukundo kugira ndabafate. Kuko Paulo yavuze ngo wiyo shaka umuntu kumufata umera nkawe. Rero simera nkawe ngo nje mu kaboregwe, ariko mera nkawe mu nyicaro, aho twicaranye ndamusangayo, ariko ntafise intumbero yo kuja kwirigara cyane mu kabane, muga kugira ngo nkize umwana w'Imana ataragera ahantu apfa ku by'isi, apfa kuri ya situation yose, agapfa akamenya kuzuka, akava muri bya bigumbagumba, agapfa akazuka. Nashobora gushikira ubwo bwana. Ubwami rero Kristo yaje kusubira kubuvuga avuye yazutse, yamaze kubabazwa, ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi. Nuvuga ngo yamaze kuzuka, bya bimenyetso yabandanyije kubikora. Muga cette fois-ci ibi bimenyetso ariko arakora sico kimwe na bya bimenyetso yakora imbere y'ugupfa. Hajya bijya bimenyetso by'imbere y'ugupfa, bijye n'ibimenyetso umuntu wese yakiriye Gakiza ashobora gukoreshwa kuko yakiriye Yesu, akakira na mpemu yera. Ariko ibi bimenyetso bindi yakoreshejwe ngo byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Na hantu rero
inyuma yuko wamaze gupfa ukazuka, umaze gukura, umaze kuba umuntu akuze ashitse hahandi yikorera imibabaro y'abandi akanayipfira, niho ashobora kuja kugaragaza ubwo bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana rero si ubw'ab'inyama n'amaraso. Ubwami bw'Imana ni ubw'abamaze kuva mu nyama n'amaraso, n'abapfanye na Kristo bakazukana na Kristo. Gukura rero hadushikana ahantu dupfa, hadushikana ahantu dusezera iby'isi, hadushikana ahantu tuvavanura n'iby'isi, tukaba Imana ijana ku ijana, tukaba b'Imana completement. Ni hamwe twariko turasoma mu Baroma, turiko turavuga yuko ngo abarongorwa na mpwemu ari bo bana b'Imana, kuko utarongorwa na mpwemu ntuburaba umwana w'Imana, nuba ubukiri mu mubiri, ubukirongorwa n'iby'isi. Aha rero yababwiye ngo kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari mike muzobatizwa na mpwemu yera. Rero yereka arababwira ati hari icyo mutararonka, murindire, kuko kijya gihe twari kumwe mwabona bikoreka mukibaza ngo ni mwebwe, ariko hari ikintu mutararonka, nico kinjanye. Yarabana babwiye ababari, ariko arababwira ati ngomba ntahe, ngomba ngende kwa data, ati kandi inzira ngenjamwo murayizi. Batangura kumubaza ati uroyehe, mbega twobimenya gute data twomenya data gute, nawe twomenya inzira ujamwo ucamwo gute twoyimenya gute. Bariko bamubazagiza, arababwira ati buriya mubonye jewe mubonye data, ati ngiye kwa data kandi inzira njamwo murayizi. Aravuga ati data twomumenya gute, inzira ujamwo twoyimenya gute, ati nije inzira n'ubugingo. Arasura arababwira ati umbonye abonye data. Rero bivuga yuko bakiri kumwe bari kumwe n'Imana, bakiri kumwe bakoreshwa n'Imana. Imana yaca muri Kristo akaba transmetamwe ubushobozi bagakoresha. Ariko iki gihe agomba genda, yarababwira ati ngomba ngende. Kugenda rero kwiwe arababwira ati kandi ni kuneza yanyu kugira ngende, kuko ninagenda nzobamwikira umufasha. Rero ntibari bazi ikimujanye uwo mufasha ni iki, icyo kizoza ni igiki, nta na kimwe bari babizi. Bo babona gusa bari kumwe bakanezererwa, nuko bari kumwe bakanezererwa, nuko baguma bari bajana, bakabona ibintu bikoreka bitangaza, utwumiza bati wow, bakavyiyitirira. Nabo bonyene akabaha permission rimwe na rimwe yo kubikora, bakabikora, bimwe bikabananira, ibindi bakabitora. Hama bibananiye bakamubaza akabereka aho bakoshereje. Bari bazi ko ubwo buzima bazobanaho, ariko Kristo yari kabigisha kugira ngo nabo bazoba bigisha babana, kugira ngo azozane benshi kugakiza, bazozana abantu benshi, ubwami bw'Imana buzoragwe benshi, ntibabe abo bonyene. Kuko Kristo ntiyaraje kugira ngo agume ku isi, yaraje kudutorera icyatakaye, atwigisha ingene bigenda, hanyuma aca asubira mu bwami bwiwe, kuganza kwiwe, ariko aganzanye natwe, kuko tuba muri we nawe akaba muri twebwe. Twaramaze kumwakira, ntakitwikurako nitukimwikurako, turi umwe nawe. Ariko umufasha rero mpemu niwe yarababwiye ati muzohabwa mpemu, nimugende mugume i Yerusalemu. Baca baragenda i Yerusalemu. Bagiye i Yerusalemu rero naho baciye bahaguma. Umunsi rero wa Pentecote yaduze, umunsi wa Pentecote niho rero yaciye barungikira uwo mwitsa. Umunsi wa Pentecote ni umunsi wari usanzwe uriho, ni umunsi mukuru wari usanzwe uriho, ngo wari umunsi mukuru wiyimbura. Ariko twebwe ibyo byari by'abayuda, twebwe mu Mana umunsi wa Pentecote ni gihe Kristo, ni gihe mpemu yera atuje, niko tuca tuwitiranya. Ariko mu byakera, mu byagezwe, umunsi wa Pentecote wari umunsi wiyimbura mu bayuda, barawufeta. Ariko Kristo racahengera uwo munsi abari warungikako, aho abandi bariko barafeta iyimbura, nawe aca barungikira mpemu yera. Reka tubirabe muri mu byakozwe n'umwa 2 umurongo wa 2, ngo hazi gihinda. Urumva yari yabanje kubaha instruction, banze ndagasubiremo, yabanje kubaha instruction yo kuguma i Yerusalemu, ngo ntibazohave, ngo kandi ngo bamaze ngo ababwira bagende i Yerusalemu. Bagiye i Yerusalemu, arababwira bagende i Yerusalemu.
ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu atariko murorere isezerano rya Data. Iryo sezerano rero ryarindi uwo munsi wa Pentekote ngo haza igihinda, byakozwe n'intumwa 2:2 ngo haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhinda k'umuyaga w'inkomezi gitwikira hose mu nzu bicayemo. hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ko umwumwe, bose buzura mpwemu yera batangura kuvuga iz'indimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Aha rero ubushobozi bwa mpwemu bwari buje gukora. Ubushobozi bwa mpwemu aribwo bwatuma bagira ubushizi bw'amanga kugira bashobore kuzogenda kuvuga badatinya, batagira icyo batinya, kuko yaduhaye mpwemu atari w'ubujora kandi atari n'uwo gutinya. Yaduhaye mpwemu yera w'ubushizi bw'amanga kugira tuvuge dushize amanga, kuko tutavuga ibyacu tuvuga iby'Imana. Rero aha niho rero kubaho ubuzima rero bwa mpwemu ni ukubaho ufise mpwemu ikuza ko nk'igihinda, ikuza ko nk'umuriro, igutuma guhinduka. Mpwemu ashitse muri wewe iyo ariko arakora, we ntushobora kwikontorora, we ntusubira kuba ari wewe, uca ukora nk'uko mpwemu abiza. Aba batumwa rero bariyo kandi ngo bari abantu benshi, harimwo n'abagore. Ngo Mariya nyina wa Yesu niyo yari ngo bavayo baca basohoka hanze. Umanutse hepfo urabisoma ni birebire. Ngo baca basohoka hanze batangura kuvuga mu ndimi zitandukanye. Ngo umuntu wese yari ngaho atangura kumva bariko bavuga indimi ziwabo. Nihage rero mwumva abantu bavuga ngo bavuga mu ndimi zitamenyekana. Ni indimi n'ubushobozi bwa mpwemu yera, n'ubushobozi mpwemu yera dushirako ukaca utangura kuvuga, ukavugishwa mu rurimi utazi, ugasanga uri kuvuga mu Cyongereza, mu Kilatini, mu Igihebura, indimi zose utigeze kumva, n'izindi z'ijuru tutazi no ngaha ku isi, ariko n'izo ngaha ku isi n'iz'abamarayika zose tukazivuga. Wowe utazi ibyo uri kuravuga kubera mpwemu yera yafashe akarere muri wewe akaba ari wari karakora. Aha rero niho ubuzima bw'impwemu buba butanguye kwigaragaza mu bantu. Rero umuntu w'Imana, umuntu waronsa Gakiza, umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ntibikwiye utararonka mpwemu yera. Mpwemu yera atarakuza ko watangure kukuvugiramwo, atangure kugukoresha ibyo wewe utokora, atangure kukwereka ibyo wewe utobonye, atangure kukuvugisha indimi utaruzi, ntushobora gukora igikorwa cy'umwuzuzo cy'Imana. Ubuzima bw'impwemu ntushobora kububaho byuzuye. Nico gituma turiho nk'igicuga, turiho nk'ikintu kituzuye, ikintu kigenda kirazungeta. Uwo mwanya turi mu Mana, undi mwanya turi mu isi. Uwo mwanya turiko tuvuga ibyo mu mihana yacu, mu miryango, undi mwanya turiko duhimbaza Imana, turiko tuvuga ubukuru bw'Imana. Ariko uwamaze kwakira mpwemu yera akanengesera nawe ahari hose ibyo agaragaza byose, haba mu mihana kuko naho nyene niho yadutumye gukorera, haba mu gihugu niho dutumye gukorera, haba mu biro, haba ku ishuri, haba ku masoko, ibyo tuvuga biba ari bifatanye na mpwemu. Nituba tukiriko tuvuga ibifatanye n'ibyo turiko turabona, nibwo buzima rero bwo bw'impwemu. Nukuvuga ngo abana bakuze babaho ubuzima bw'impwemu gusa. Nukuvuga ngo nubwo ndashobora kuvuga amajambo yumvikana kandi nkakubwira muri iyi direction nyene kandi ukumva ni ibintu bifashe, si ubwenge bw'iwanje. Ni mpwemu yera aba ari karanyoriyanta ingene ndakubwira. Mpwemu yera aba ari karanyobora ingene ndakwereka ibintu ingene bikora, cyangwa ndakubuza ingene kijya kintu kidashobora gukorwa muri iyo fasi. Ni mpwemu yera rero aba ari karakora wenyene. Uyu mubiri wacu warapfuye. Igihe mbatizwa mu mazi navuze ngo mpfanye na Kristo, mvuyeyo mvuga ngo nzukanye na Kristo. Nca nitwa icaremwe gishasha. Nuvuga ngo icaremwe kitigeze kubaho. Nukuvuga ngo habonetse igikono ubona gisa na jewe, ariko inyuma ariko indani ni Imana yonyene iganje. Aho rero n'ahantu dushaka kuzana abantu bose,
kandi hatarashika abantu benshi n'abamaze kuba abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana si bajya abapasiteri navuze, n'abakozi b'Imana n'abakiriye Gakiza bose, n'abamaze kuvuga ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza, abamaze abo bose kandi bakaba baramaze kumenya ico igikorwa mpemu yera aza gukora mu muntu. Rero turashaka ko abantu bamenya ko iyo mpemu yera afasha akarere, iyo mpemu yera amaze kuganza muri wewe, Kristo ari muri wewe nivyo mugabo mpemu yera numufasha adufasha ubugira kandi kugira dukoreshwe ibidasanzwe, numufasha adufasha ivyo twebwe tutokwishoboza twenyene, numufasha adasanzwe. Imana ishimwe cyane. Reka dusome abikorinto ba kabiri, abikorinto ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 6 hatubwira ngo iki? Ngo niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha, yamarasa abakozi b'ibyandikishijwe inyuguti, ariko nabi mwemu, kuko ibyandikishijwe inyuguti byicisha, ariko iby'imwemu bihesha ubugingo. Aha rero abantu b'Imana abana b'Imana bakuze bamaze kugendera muri mwemu, bakoreshwa na mwemu, nuko bagenda nuvuga ngo niyo yadushoboje kuba abakozi, n'abakozi b'isezerano rishasha. Isezerano rishasha naha inyuma Kristo yaje kutwigisha, naha niryo isezerano rishasha, ni byo niyo tuvuze ngo isezerano rishasha, isezerano rya kera ni bya kera nyene biriya Kristo ataraza. Kristo aje tuba twinjiye mu isezerano rishasha, ariko abakozi b'isezerano rishasha rero sukuvuga Kristo gusa, no kuvuga ngo n'umuzo wa mpemu yera urimo. Mpemu yera aje tuca duhinduka abakozi. Navuze abakozi abaribo sabantu bajya bashizwe kwa mavuta abandi, n'umuntu wese yakiriye Kristo abamaze gucika umukozi w'Imana. Ngo niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha, yamarasa abakozi b'ibyandikishijwe inyuguti, ariko nari mwemu, kuko ibyandikishijwe inyuguti byicisha, ariko iby'imwemu bihesha ubugingo. Aha turashobora kuca twirefera kuri cya gihe cya Mose yari yagizwe Imana. Mose yari yagizwe Imana, ariko yari akiri mu bya kera byandikishijwe inyuguti, yari akiri mu bya kera bimwe bizana urupfu byicisha. Kubera iki? Mose igihe yaduga ku musozi, yaraduze ku musozi Sinayi, agenda kwicarana n'Imana iminsi 40, n'umuntu adasanzwe, 40 jours 40 nuits, ari ku musozi atuzanira amabwiriza, azanira amabwiriza abakera ab'Isirayeli. Ariko akiri karamanuka uwo musozi, ngo yari kubwiza bukayangana. Ubwo bwiza bukayangana butuma babandi bamutinya, kandi kumutinya kwabo kwatumye abantu bakora n'ibyaha, kwatumye abantu benshi bapfa. Kubera kuri Mose abantu benshi barapfuye, abagararije Mose barapfuye, inzoka zarabariye, isi ruguruka barapfuye. Bivuga rero ngo ubwiza kera Imana yashira ku bantu bwatuma abantu bapfa. Nuvuga ngo ibyakera byandikishije inyuguti, nuko biriya byakera bavuga ngo kirazira gutya, kirazira biriya Imana yari yaranditse, byatuma abantu bapfa, kuko ababirenga ko barapfa. Ariko no munsi ibyo mwemu yera yama, ibyo mwemu yera yatuzaniye, Kristo na mwemu yera batuzaniye, ni by'ubugingo n'amahoro. Nukuvuga iki? Igihe Kristo yaduga nawe, kuko Mose yaravuze ngo muzohabwa nguvugishwa ngo mubi wanyu ngo avugishwa nkanje. Uvugishwa nkawe rero yari Kristo, yari karavugwa ngo muzohabwa ngo nguvugishwa nkanje ngo mubi wanyu, ngo ni wazoza gushitsa ibi byose arabivuga. Rero kujya rero isezerano rya kera tuvuga ngo isezerano Yesu ngo yaje gushitsa iby'isezerano rya kera, niko bimeze. Nta kintu na kimwe cyavuzwe kera Yesu atagiye ashikije. Igihe Mose aduze ku musozi
igihe Mose aduze ku musozi yamaze iminsi ariko abonana n'Imana hamagaruka akayangana. Ariko igihe Kristo nawe yaduga igisozi ajyanye na Petero na Yakobo na Yohana yarakayanganye ngo abonekerwa abonekerwa na Eliya ngo na Mose acara kayangana. Abo bari kumwe aho kwifuka mu maso baciye bamuraba gose bumva baratangaye baca bamubwira ati twubake reka tubisome murabe ngene abakera kuri Mose sinabisomye abakera kuri Mose bamubwiye ngo shira kwicitwikiro itwikire Mose ubwo bwiza bwitwikire buradutera ubwoba kandi n'ubwari indani muri yo bwabatera ubwoba kuko ivyo yakora Mose ntibabitahura baranamukritika bakaca bapfa. Ariko kuri Kristo baraduganye na Kristo abatumwa baradugana ku musozi haba transfiguration haba ugukayanga haba bwa bwiza budasanzwe. Ariko babatumwa nibinyegeje nibaciye bapfa ahubwo bagize inyota y'ukwegera. Kadusome muri Luka 9 umurongo wa 20 na gatatu gukayangana kwa Yesu ngo hanyuma y'ayo majambo ngo hashize iminsi nka 8 ajana Petero na Yohana na Yakobo aduga igisozi aja gusenga. Ariko arasenga ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi imyambaro yiwe yera derere irakayangana. Abagabo babiri bavugana nawe bari Mose na Eliya baboneka bafise ubwiza bavuga ivyo kuzotambura kwiwe agira nonosore i Yerusalemu. Petero n'abari kumwe nawe bari baremerewe n'itiro bikanguye rwose babona ubwiza bwiwe nabo na babagabo babiri bahagararanye nawe bagira batandukane nawe. Petero abwira Yesu ati mwigisha bitubereye byiza ko turi hano nuko duca insambo zitatu rumwe rwawe urundi rwa Mose urundi rwa Eliya. Ntiyarazi icyo ariko aravuga. Imana ishimwe. Aha rero ni ukuvuga ngo Yesu yagiye kwerekana kwerekana gukayangana Mose yari yazanye yerekanye ingene bitandukanye. Mose yamanutse akayangana abantu barinyegeza abantu barapfa. Ariko Yesu aduze ku musozi arakayangana abonekerwa na Eliya na Mose. Abo bari kumwe ntibapfuye ntibahunze ntibagize ubwoba ahubwo bagize baciye binjira mu munezero bumva ahubwo bigumire ngaho n'abo bantu baje bijuru batazi n'icabazanye batazi n'ingene baje babonye gukayangana uko gukayangana kuca kubazana gushaka kugumana nabo. Nuvuga ngo ubwiza Kristo yazanye budutuma kugumana nawe. Ariko ubwiza Mose yazanye bwatumye abantu bapfa kuko ntibari babishoboye. Ariko twebwe Kristo yatuzaniye ubushobozi n'ububasha bwo gushobora kubaho ubwo bwiza bw'Imana tudapfuye ahubwo tubugaragariza n'abandi. Aha Petero yaravugishijwe yavugishwa kuko Kristo yari karerekana ubwiza ubundi asanganye. Burya nibwo bwiza yarasanganye. Ijuru ryamuje kugira ngo babibone babetemwe bagiye n'ahantu hiherereye kuko hari hakira abantu bopfa. Kuko Kristo ni yari bwaheze isezerano rya kera kuko niwe ari intersection niwe ari hagati na hagati y'uguheza isezerano rya kera no gutanguza isezerano risha. Nukuvuga ngo hari habashobora gupfa iyaza kabigirira abantu bose babona. Hari abantu bari gupfa kuko hari abari gushobora gupfa kuvye bavuze canke ingene bitwaye nka kujya kwa kera bagapfa kurya. Ariko yabajanya ahantu atwara babandi yamaze gukora bamwe yamaze kuzuza bamwe yamaze gutransferamo ibintu muri bo bamwe ataco bagishobora kuba kugira ngo nabo bazogaragaza ubwo bwiza kugira ngo ubwo bwiza nabo babwakire ko bazoshobore kubuhako n'abandi. Ntiyatwaye uwari we wese yatwaye Petero
ari we shingiro ry'ishengero ryasigaye. Petero niwe yabaye umushinge w'ishengero. Bivuga ngo Kristo yari katanguza ishengero mu buryo bushasha. Ishengero ryari hari, amasinagoge yari ahari, ariko yari karondeza ishengero rishasha ingene rizoba risa. Nico gituma Petero yarimwo, Yakobo yarimwo, na Yohana yarimwo. Abo n'abantu bishingiro, ishingiro, umushinge. Rimwe yagiye kubereka ubwiza bazoba bakayangana, ubwiza bw'Imana bukayangana mu bana b'Imana. Burya bwiza Kristo yagaragarije ajya hejuru ku musozi, abugaragariza ba Petero batarahashika. Nibwo bwiza basigaye barakayangana, natwebwe gushika n'uno munsi bamwakiriye aribwo dukayangana mu gihe tubihagazemwo neza tudatsindwa. Rero n'ibintu bibera mu buryo bw'imwemu biragoye cyane ko hari abantu bataragera ahantu mwemu w'Imana agukora, aguhindura. Biragoye ngene tubigusigurira ngo ubyumve. Nico gituma nsenga ngo mwemu w'Imana aje kugikorwa, kugira ngo iki gikorwa iyi nkoro, uku kuntu dukora, uku kuntu Imana ishaka ko tumera, mwemu w'Imana bari waje kugikorwa abidushoboze, abishoboze nabo turiko turabiha kugira bibakore, kuko nta w'inyama n'amaraso yo bishobora. Ubwiza rero butangaje bwabateye inyota, bwabateye inyota yo kugumana n'ijuru, bwabateye inyota yo kuvuga ngo twubaka amahema. Rero kubaho ubwo buzima n'ahantu guma wumva ushaka kuguma uri muri presence y'Imana. Abo bari muri presence y'Imana. Imana yari ije kugaragariza Mose, Yesu itumye Mose na Eliya kugira ize kugaragaza ubwiza abazosigara babibona, ubwiza buzosigara buragaragarira ngaha kwisi. Kwari kugira ngo abimanifeste, abishire ku mugaragaro, kwari kugira ngo Kristo abyerekane, abishire mu batumwa biwe, abereke ibyo bazosigara barakora. Nibwo bwiza dufise, nibwo bwiza abana b'Imana bose bafise, niko gukayangana kw'Imana gukayanganira muri twebwe. Uko gukayangana rero gutera inyota y'ukwegera ubwiza bw'Imana, gutera inyota abantu batwegereye. Mwemu Yera afise igikorwa cyo dushiramwo igituma abantu bagira inyota yo kuza kurondera ingene babigenda. Igihe ngaha anye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri bariko baravugishwa, abatumwa bose bariko baravugishwa, abantu bose we yari yasize abatumwa 12, umwe yamaze kumugurisha, hari hasigaye 11. Ariko muri abo basigaye i Yerusalemu hari abantu benshi bashika nk'ibihumbi, nk'abantu baravuga ko bari abantu benshi. Hariho abavuga n'ibitigiri, sindabibona neza mu mutwe, sinzimbonaho byanditse exactement, nzobibabwira hanyuma. Hari abantu benshi, ariko abo bantu benshi kwari kugira ngo abo bantu bose ntibavuga ngo byafashe abatumwa gusa, ntibavuga ko byafashe abatumwa gusa, bavuga ko byafashe izo ndimi z'umuriro. Ntizagiye ku batumwa gusa, zagiye ku muntu umwe wese ari ngaho. Bivuga ko bitasigaranye abatumwa bonyene, byasigaranye n'abajya bose. Byahawe iyo mwemu Yera, ntiyahawe abatumwa gusa, yahawe umuntu wese yari muri icyo kibana. Kandi ngo bose ntibavuga abatumwa, bavuga ngo bose baciye baja mu kibanza, batangura kuvugishwa, batangura kuvuga mu ndimi, batangura kuvuga ngo abantu bose ngo bo mu ndimi zitandukanye, ngo bamwe bakavuga ngo none ngo ujyango ngo sabi i Yerusalemu, ngo none ngo bariko bavuga iby'iwacu gute, ngo gute ngo tubumva indimi bavuga kandi urundi tudasangiye indimi. Kubera iki bariko bavuga iby'iwacu? Kubera iki bariko bavuga amabanga y'ibintu twe tuzi kandi barya tuzi ko ivyo bintu batari basanzwe babizi? Byari ibintu bitangaje, bariko bavuga ibintu abantu batazi. Ariko Petero amaze kubona ko abantu bariko barazazanirwa, acara babwira ati bagabo bene data, ataba abantu nibaborewe, burya nibaborewe ni mwemu Yera, ni gikorwa ca mwemu Yera, ntibaborewe ni Imana iri kirikorera muri twebwe, ni Imana iri kirikorera, si ibintu turiko turigira. Nimubarabe gutyo, ntibaborewe na gatoya. arababarira ati
yarabibukije arababwira ibintu byose yuko ko byari byaravugishijwe mbere no kumuvugishwa Yoweri. Yari yaravuze ati mpwemu yarazoza, umurongo wa 17 ati bazoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi, mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje, bazovugishwa nanje. Nzoshira utwumiza hejuru mw'ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso n'umuriro no gufunduka ku mwotsi. Ibi byose byari byaravugishijwe kera, ariko yari karabishitsa. Petero carabibutsa ati byari byaravuzwe, mubyibuke ko mu nyandiko zanyu aho mubitse bijya mizingo yanyu byarimwo, byari byaravuzwe ko bizoba. Ati no musi rero ntibaborewe n'isaha ya gatatu, ni saa 3, nta muntu aborewe waje kuvuga amajambo mwibarabara, ntibaborewe. Hama abantu rero baratangara no kubibona, baratangazwa cyane n'ivyo biriko biraba. Abantu barumigwa, ibitangaza birakoreka, amajambo aravugwa, indimi ziravugwa, abantu barumva kubwa mpwemu yera aza kutugaragariza hanze ivy'Imana ishaka gukorera mu bantu. Mpwemu yera niwe gikoresho, niwe nzira yo kugira ngo bisokorokere hanze ivy'Imana ishaka kumenyesha abantu. Umurongo wa 37 byakozwe n'intumwa 2 niho havuga ngo bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire iki, tugire dute? Nuvuga ngo ivyabo bantu bariko baravugishijwe biranka guhera, baravuga ibintu n'ibindi. Kumbure bariko bavuga ibintu bizoba, ingene Imana iriko irababona, abantu igaya, abishima, abitegeka, abivuga. Nuvuga ngo kuvugishwa nyene Imana yariko iramurika muri ubwo bwoko, ibabwira ibintu byose biriko biraba. Bose barateba baragira ubwoba baca, kuko Petero yaciye ahagarara ahantu n'intumwa, bivuga ko abariko baravuga atari Petero n'izo ntumwa gusa. Petero we yari ahagaze ahantu, izo ntumwa nabo bahungu barahagararana nawe. Bamaze guhagararana abo bantu baca baza kuri bo, bivuga ko abo bantu bandi ibihumbi biri ngaho bariko baravugishwa bagumye bavuga, kandi ntibari intumwa, bari abantu gusa bagendana na Kristo, bari abakozi b'Imana, bari bamaze kwakira Kristo, bemeye Kristo kugendana nawe, baguma baravuga kuri ico kibanza. Abantu bose barumiwe, barateba baraza rero baravuga, bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero yaciye ababwira. Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Yari karababwira ati ibi ntimushobora kubishikako mutarabatizwa. Mpwemu yera ntashira kuza ku muntu atarabatizwa. Umuntu amaze atararonka agakiza, umuntu amaze kuronka agakiza, amaze kwakira Kristo, ngo mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, nubwo bakire Kristo nk'umwami n'umukiza, babatizwe bapfe ku vy'isi, harigwa ibyaha, hanyuma babone kuronka na mpwemu yera. Rero ubuzima n'ubuzima burimo Kristo na mpwemu yera. Ubu buzima bw'imwemu n'ubuzima tubanza kwinjira muri Kristo Yesu, tubanza kubatizwa, hanyuma tukaca turonka mpwemu yera. Mpwemu yera rero acaja ku gikorwa mu gihe wamaze kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Utarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, umubatizo wa mpwemu uragoye. Umubatizo wa mpwemu nturonka aho ufata, kuko umubatizo wa mpwemu ufata kuri Kristo Yesu, ufatana na Kristo, kuko Kristo akiri ku isi barakorana na mpwemu yera. Nico gituma yabwiye ati genda Yerusalemu murindire ico mwasezeraniwe, murindire ndabarungikira umufasha, kuko mutamufise umufasha nta kintu na kimwe mushobora. Rero Kristo yarazi yuko abo bantu bamaze kuba muri we,
bamwakiriye hasigaye ikintu kimwe kugira babeho ubuzima bwa mwene. Rero umaze kuronka Kristo nk'umwami n'umukiza ukaca uhabwa mwene, nicyo gituma hariho umubatizo wa mwene. N'ishengero dutegerezwa gutegura imibatizo ya mwene. Kenshi mwemu yera ari robanurira umuntu, kazibona umuntu arariputse hariya aravugishijwe na mwene, ariko ubundi hariho umubatizo wa mwene. Kandi amashengero dutegerezwa gutegura imibatizo ya mwene. Honyene iyo umuntu w'Imana yakiriye agakiza, umwakirije agakiza, byari ngombwa ngo umwakirize na mwemu yera. Kuko muri Yoweri birabivuga n'ahana bisubiyemo byakozwe n'intumwa basubiramo ibya Yoweri nyene yavuze mu Yoweri 2:28 ngo nzosuka mwemu wanje kuba ari n'umubiri bo w'abahungu n'abakobwa bazovugishwa n'ijyanye n'avuze. No kuvuga ngo twitegure kwa tubanze dutegura abantu tubashikane mu gakiza. Tumaze kubashikana mu gakiza tubarerere muri ako gakiza, tubashikana aho bakorana bagendera muri dimension za mwemu. Bamaze kuhagera mwemu yera niwe acamenya icyo akorana nabo, bagaca bamenya ingene bagendera muri ubwo buzima, n'ubuzima bw'ubwiza, n'ubuzima butangaje Imana yaduhaye, n'ubuzima duteze gutanga mu bantu. Yaduhaye ubwiza bwiwe nyene bukayanganira muri twebwe, bukwega abantu, n'ubuzima bukwega abantu, n'inguvu zikwega abantu bakaza muri ivyo byiza. Kuko iyo turi kumwe n'abantu ntitubinuba ngo n'abanyabyaha, kuko twatumye ku banyabyaha. Kuko kera abanyabyaha ntibegera abera, caba ari kizira baca bapfa. Ariko no munsi abera b'Imana buno munsi bahawe izo nkomezi za mwemu yera kugira ngo bashobore kwegera abatarahagera kugira babafashe. Niho rero abantu barimwo Kristo na mwemu yera nibo bafise ico gikorwa cyo kuzana benshi ku Mana. Rero igikorwa cyo kuzana abantu benshi ku Mana saba evangeliste. Sije twaretse ngo abantu evangeliste bagende kuri terrain bazana abantu kandi tukabakarira gose evangeliste wazanye banga. Ariko umwana wese w'Imana bajya umuntu wese yabatijwe yavuze umukizwa wese wakijijwe wese uwakiriye agakiza akakira umwami n'umukiza akakira mwemu yera wese niwe ategerezwa kugenda kuzana abantu batararonka agakiza. Tubasanga iyo bari aho twicaye barumva ko hari icyo dufise bagashaka kukimenya. Nico gituma Kristo aho ku musozi abatumwa baciye batangura kuvugishwa ati twigumire ngaha twigirire amahema. Kandi imbere n'icyatangajije yavuze amahema 3 kandi ari 6. Bo bari baduza ari 4, yari Kristo na Petero na Yohana na Yakobo bari 4. Haca haza abandi bagabo 2 bari 6. Badi guca bakora insago zitandatu. Yari kuvuga ati dukora insago zitandatu, ariko yavuze ngo dukora insago 3. Nukuvuga yavugishijwe, nuvuga ntiyarazi ivyo ariko aravuga, nuvuga yaramurikiwe. Nuvuga nahantu umuco uyuje utumurikira ivyo tuvuga twebwe tudasubira no kwibona. Ni hahandi mu rukundo rero. Mu rukundo uvuga ivy'abandi kurusha ivyo wewe uwo kwivugako. Wewe nusubira kwibona ububona kandi vyiza by'abandi wokorera abandi. Twubaka insago 3, rumwe rwawe Kristo n'urwa Mose n'urwa Eliya. Icari kumbwira cyababwiye ko ari Mose na Eliya. Nukuvuga ngo muri ujya muco turamenya ivyo tutotegerezwa kumenya. N'umuco utumenyesha ivyo tutari tuzi. Ni nkuko wicaye imbere yanje turiko turasenga mwemu w'Imana akaja ku gikorwa nkaca mbona muri wewe munda ahantu hateretse isumu. Utaririye turi kumwe ntabonye no wari guhaha. Nahantu umucucu murika nkabona ibintu byose. Nkabona muri cerveau yawe, nkabona mu mutwe wawe hari ikibyimba kiriko kiri forma wewe utaranacumva. Hambwira ni mu minsi mike nutasenga cyane cyane ngo dusenge avese yo gukubita hasi hari ikintu cyabyimbye mu mutwe. Hari ibintu biriko biriforma mu mutima wawe. Umuntu akabona mu mutima w'umuntu ataskanere yagiye. Rero nahantu umuco kubaho ubuzima bwa mwemu nahantu tuba mu muco ugaragara. N'umuco umurikira amahanga. N'umuco utuma kumurika ibintu byose bikaja ku mugaragaro. N'ibintu tumurika n'ibintu mwemu w'Imana atuzako
akaca murika tukaca tubona ibyo abandi badategerezwa kubona cyangwa batashobora kubona. N'ahantu rero iyo uri muri Kristo Yesu na Kristo ariko aragenda akora ibikorwa bitandukanye, yaragera ahantu agakora ibintu abantu bakaca baza kumubaza ati dukora iki. Nk'ubu rero nk'uko Mose ba Petero baje kubabaza ati dukora iki, na Yesu bari babimubajije. Dusomye muri Luka 10:25 havuga ngo maze umwe mu bigisha ibyagezwe ava hasi aramubaza ati mwigisha nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Nuvuga ngo n'ahantu ubu bugingo turiko turabwigisha umuntu wese agira inyota yo kumenya icyo akora. Rero kubaho ubuzima bw'impwemu ni ukuba umuntu atuma abandi bagira inyota yo kuza aho babaza icyo bokora kugira ngo baragwe ubwo buzima. N'ubuzima buryoshe bwo hejuru bwo kugenda mu mpwemu, ukabona ibyo abandi batabona, ugakora ibyo abandi badakora, ukagenda uko abandi batagenda, kugira ngo ushikane abantu benshi aho abandi batazi ingene bohashika. Yesu rero na mpwemu nibo bakorana muri twebwe, bakaca batuma abantu batubonamwo ibitangaza. Ntabari jewe ngo ntabari je, ni Kristo muri jewe. Ntabari jewe, ni mpwemu muri jewe. Yesu na mpwemu rero nibo dukeneye kugira ngo tubeho ubwo buzima bw'Imana, ubwo buzima bwa mpwemu. Ukeneye wewe ubuzima kwakira Kristo nk'umwana n'umukiza mu buzima bwawe, ugakenera no kwakira mpwemu Yera umufasha akumurikira akakwereka ibyo abandi batabona, ukaca ubaho ubuzima bw'inkomezi z'Imana, bw'ubushobozi bw'Imana, bw'ibitangaza by'Imana, bwo kubaho bwa buzima abantu bose bifuza. Kwamanzi ibintu byanje, kwamanzi ingene ngenda ntihenze, ntatsitaye, ntababaje abandi, ubuzima bwiza bw'ubwiza nyene bwa bundi umuntu wese yifuza kubaho, n'ubuzima Kristo ari muri wewe na mpwemu Yera akaba muri wewe. Wamaze kubakira rero ucuja muri ubwo bwiza bwo hejuru bw'igikundiro, aho ugendera mu rukundo. Ni hahandi bavuga ngo mu ngabire zose ikiruta izindi ni urukundo. Urukundo rero naha tuba turiko turakorera muri Kristo Yesu, ko nituraba ibyaha, nituraba ivyononekaye, turaba gusa ico gukora kugira bimwe vyononekara bisubire ku murongo, turaba ico umuntu yatakaje kugira tukimutorere, turaba ico umuntu atamenye tukimumenyeshe. Kuko hari abantu bakora ibyaha kubera kutamenya, bazi ngo niko biri, niko byamye, numva niko yakunze asanga bimeze, aca yibaza ngo niko bimeze. Ariko twebwe twabimenye, nico gikorwa dufise cyo kumenyesha abatabizi yuko ivyo ari inzira y'amahonero, ariko hari inzira y'agakiza, inzira idushikana ahantu umuntu wese mu mwanya wose, mu gihe cyose, abazi ibimugenga, abazi ibimwerekeye. Ahantu utegezwa kwamuzi bikwerekeye hararyoshe gose, aho utagenda urarira nubwo biremera. Ndababwiza ukuri, iyo umuntu amaze kumenya Imana, amaze kubagendera muri Kristo Yesu no mu buryo bw'impwemu, umwe nyene amurika, umwe nyene akonekse by'ukuri, nta kintu na kimwe atabazi. Gusa haraho kubera twambaye umubiri, haraho umubiri kuremera, ukaca ushaka kubipresipita binyaruke, urazi bizoba muko ugashaka binyaruke. Kuko hari igihe c'Imana kituyobera, ahubwo ati birashitse. Nka kujya kwa Yesaya yavuga ati tuvyariwe umwana w'umuhungu, akibaza ngo nejo, akaca arinda apfa atabibona. Hari ahantu Imana ivuga ukacibona birashitse, mugabo wewe ico ukora ucuguma muri kwa gusenga, ucuguma mu kwiyegereza Imana. Burya ntibiri kure cyane yawe, burya ikidushira kure yavyo ni ukugukekeranya. Tuca tugenda mu gukekeranya, ntituvyizera, ariko twovyizera urukundo rw'Imana rwo kurengera icaha, rwo kurengera ibituremereye, rwo kurengera bijya biri kure, tubona umengo byaratevye. Nibwo rukundo rudutuma gushika ahantu Imana tumera nk'Imana nyene,
rero Yesu aradusengera. Yesu niwe adusengera kugira ngo tugume muri urwo rukundo, kugira tugume tumeze gutyo. Kuko Kristo atabandanije adusengera twokorokera hasi buno nyene, kuko arazi ko tucambaye umubiri uraremereye. Uyu mubiri uraremereye, umubiri urimwo ibintu byinshi, kuko Satani arawukorerako, Imana ikawukorerako. Ariko iyo utarahagera cyane ngo ube ahantu nyene uri insensible ku by'isi, ariko biragoye cyane. Nico gituma Kristo aguma yinginga, aguma ari imbere y'Imana yinginga. Hari ahantu Yesu akiri ku isi yabwiye Petero ati, Petero, Satani ariko arabasaba ngo bagosore, atariko nagusengeye. Muri Luka 22 dore ku murongo wa 31 havuga ati, Simoni, Simoni, raba Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano. Uwo yari Yesu ariko arabwira Simoni. Simoni ni Petero. Ati, Simoni, Simoni, raba Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano. Nkiri kuraka gusa, ni ukuvuga ngo Satani n'Imana baravuga. Ibyo tubimenye cyane ko Satani n'Imana baravugana. Satani n'Imana baravugana, kandi Satani adusaba Imana. Abwira Imana ati, ujya muntu, abwira ati, ujya muntu mumpe, kuko ujya ntagukunda buriya. Burya ntagukunda nka kujya Yobu. Yavuze ati, Yobu buriya agukunda kubera bijya bintu bijya butunzi biriya byose. Imana iramubwira ati, je ndishimiye umuntu wanje Yobu. Yobu ntashira kumva ati, mabijya bintu byose atunze ndakwereke ko yo kuvaho. Imana irakubera ibitwishimiye iradutanga. Iyo umwana w'Imana Imana ikwishimiye iragutanga, kuko kudutanga kwacu n'ubuhizi bw'Imana. Imana ngomba ndakubwire gatoyi, kuko hari abantu bazi ko Imana ari mu birorogwe, ari muri bya masantima kugira ngo yo Imana naco biyitwaye ngo baraguturiye. Imana naco biyitwaye ngo baragutemye. Imana naco biyitwaye ngo nta kintu na kimwe biyitwaye. Izi gusa ku mutima wawe ni wabufatanye n'uw'Imana. Uwo mubiri nushaka upfe, ariko Imana igumana ku mutima gusa. Aha rero niho twihendera ngo mungize ibyo. Hari abantu iyo bakiri batoto mu Gakiza bahora bantwenza, bagenda nyine kubera barazi ko bavugana n'Imana, barazi ko ibintu by'Imana barabimetiriza, baba bibaza ngo barabimetiriza, ariko biragoye no kuba metirize. Araza akakubwira ngo wakoze iki, ngo Imana irakwica. Ni ukuri ko Imana ibyo bintu namandiko ndabivuga n'ububeshi. Nta kintu na kimwe Imana ishobora kukugira muri uno munsi, irindiriye ahubwo ubuhizi bwawe par rapport y'icyo bakugize. Icyo bakugize ese urashobora kukirinda? Kubera umutima wawe urarinzwe. Nta kintu na kimwe Imana irinda nk'umutima. Nico gituma Dawudi yavuga ngo Mana, ngo rinda umutima wawe. Yavuze ngo yaravuze imyenda karondere Imigani 4 umurongo wa 23 havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. 24 hacavuga ngo wikure kwa kanwa kagoreka n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. Bivuga ngo Imana ni hahandi twavuga ngo nidufite ibyo tuvuze, ariko umutima wawe uwurinde, kuko ni Imana ikorera mu maboko no mu maguru no mu mutwe nta kintu na kimwe. Ibi n'ibikoresho gusa byo mu mubiri, ariko n'Imana irabikoresha kugira ngo dushobore kwideplasa, kugira dushobore kuvuga, irakoresha akantu. Ariko umutima niwo dutegerezwa kurinda kurusha ibindi byose, kuko ni Imana ikorera. Rero ikintu Imana ifata iyo igomba kugutanga kwa Satani, irinda umutima wawe. Yesu yabwiye Simoni ati, Simoni, Simoni, raba Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano. Ni ukuvuga ngo Imana yari yabonye ko ba Petero n'abantu bariko barikorera ko barakomeye gose mu Mana, n'abantu bariko barikorera ko Kristo ariko arabafasha. Yabonye ko ari abantu bakomeye. Satani rero acashaka kuza kugira ngo agire iki, abasabe abagosore. Yesu arabimenya. Yesu abimenye aca bamubwira ati, Simoni, attention, mumenye yuko Satani ariko arasaba ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye
ngo kwizera kwawe ntiguhere nawe niwamara guhinduka uzu uremeshe bagenza kubera ko Imana yavuze ngo Simoni ngo raba Satani yasabye bose ariko Kristo yasengeye Petero. Iki kintu naragirimbuye ko ndakiyumvira cyane kubera iki Yesu yabonye yuko Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano ariko Kristo acasengera umuntu Petero ngo abaremeshe. Nukuvuga iki? Nuvuga ko Kristo yashaka ko igikorwa gitangurira muri Petero. Yashaka ko Petero abariwe nawe azobasengera nawe ariwe azobakora. Nuvuga ngo Imana niha bose ubwami hariho uri hejuru ku ntebe n'abandi bakurikira. Ubwo bwami rero hariho umukuru w'ubwami n'abandi babakozi muri ubwo bwami. Rero aha Imana Kristo yari karerekana ko muri ubu bwami aba batumwa yasize ko muri aba batumwa agize umukuru Petero. Aha niho n'Imana yari muri iri jambo ririko rirerekanira yuko Petero ari we yari ahawe ubwo bukuru bwa Kristo kugira nka kujya Kristo yaguma basengera Petero nawe niwe agomba hasigara niwe agomba asubirire Yesu kugira ngo azobafashe kubasengera. Ngo ariko wewe nagusengeye ntiyavuze ngo ariko nabasengeye yavuze ngo ariko wewe nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere ngo nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Rero ngaha dushaka kumenya ngo iki iyo twebwe twamaze kumenya Imana turi mu nzira y'imhemu mu nzira y'Imana Satani yamatugendako kandi aradusaba by'ukuri aradusaba Imana kugira ngo bisenyuke ariko Kristo akaca aradusengera kandi akadusengera yamangwa iruhande y'Imana adusengera kandi uko adusengera niko namwe mu Imana adusengera bose baradusengera. Reka dusome Abaroma 8 niho havuga ngo niko namwe adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ariko mwemu ubwiwe adusengera aniha iminiho itovuga. Nuvuga ngo igihe cyose iyo turiko turasenga dushira mwemu ku gikorwa kuko hari n'igihe tutaba tuzi ivyo tugomba tuvuge ariko mu gihe duhaye akaryo mwemu niwaca niha muri twebwe niwaca menya ibyo ibikenewe niwaca shira ku mugaragaro ibikenewe kugira ngo tumenye ibyo dukora. Rero muri aka gikorwa cyo kubaho ubuzima bw'impemu nukumenya yuko tuba turiko duca mu nzira Kristo yaciye tuba turiko tuja kurondera nukuvuga ngo n'ubwami tuja kunyaga mu bundi bwami nuvuga n'intambara n'igihe Imana iyo turiko turavuga Zaburi nizo zibitwigisha cyane Dawudi yavuga ngo uhoraho nyene ingabo yakunda kuvuga ngo uhoraho nyene ingabo mbega kubera iki bavuga ingabo nuvuga ngo Imana yacu ni ingabo n'umukuru w'ingabo nukuvuga ngo n'umunyentambara natwe yadusize mu ntambara nuvuga ngo ngaha ku isi iyo turiko turasenga amahoro hari abantu bibaza ngo intambara ziraheze intambara naco ziyibwiye Imana nukuraba gusangene izo ntambara tuzicamo ubu ubukene naco buyibwiye Imana nukuraba gusangene tubucamo nuvuga ngo Imana ntibabajwe n'ikintu kiza kubabaza imibiri yacu. Imana ninye n'ingabo ninye n'intambara idushira ku ntambara mu kadomena kariko kose duca mu ntambara gusa kandi tugaca tumenya yuko nihandi hari ijambo rivuga ngo mu Baroma nyene umurongo wa 18 ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurira. Ahashatse kuko tubwira yuko turi imibabaro yo ngakwisi imibabaro Imana si yikeneye kuza gukuraho ikeneye kutwigisha kubaho kugira dushikire ubwiza tuzohishurira. Duteze guca muri iyo mibabaro ahantu rero niho tuzokwiga cyane kugira ngo abana b'Imana bamenye yuko tudasenga ngo imibabaro ihave. Bavuga ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa ngo kuko ibyaremwe byiteze uguhishurirwa kw'abana b'Imana guhamiye cyane kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazinge nsome hepfo gato ngo kugira ngo
byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibe ibija byo kubora. Ngo kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mwebwe, natwe nyene tuniha mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imitima yacu. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko natwebwe nubwo turi abana tuguma tuniha, mwemu ni waza kudufasha, ariko ubundi mu mibiri yacu no mu bwenge bwacu turaniha. Ariko mu gihe dufatanije na mwemu, ivy'iminiho bica bihava, kuko mwemu acafata akarere akaca kwereka ibyo gukora, akaca kwereka. Nico gituma abantu b'Imana b'abana bamaze gukura ntidusubire guha umubiri ikibanza, kuko tuca tuba mu miniho, tuca tuba mu mibabaro, kuko iyi si irababaje gusa, iriko iminiho gusa. Ngo kandi si ico gusa, ngo ariko natwe ngo abafise umushuzo wa mwemu, nuvuga abari muri mwemu, abahawe mwemu, natwe nyene tuniha mu mitima yacu. Imitima yacu iraniha, ariko uko tuniha mwemu ikija ku gikorwa. Uko twumva tubabaye tuca duhamagara mwemu ku gikorwa, uko tubabaye tuca tutangura gusenga. Ariko abamaze kubimenya, abamaze, kuko tuca ducika abana bitura abana b'Imana. Abana b'Imana rero n'amanivo n'amanivo, ayo manivo rero ukukura niko iyo miniho igendera hera, niko mwemu igendera kumurikira, niko intambara zose ugendura zinesha, niko akantu kose kakuje ko ucumenya ingene ukagenda. Imana ishimwe cyane. Rero muri iki cigwa cyacu cy'uno munsi kubaho ubuzima bw'imwemu, tugomba kumenya ingene mwemu uhoraho akorana n'abera b'Imana. Tugomba kumenya ingene mwemu ari waja ku gikorwa, kuko niwe mwitsa twahawe, niwe twari twaraganiwe. Kristo ariko arabwira abatumwa ati buriya byari kuba byiza ngiye, ati nubwo mudashaka ko ngenda, kuko ariko arababwira kugenda barababaye, arabwira ati ariko nubwo mudashaka ko ngenda, kugenda kwanje ni kuneza yabo, kuko niho muzoshobora gukoreshwa ibyo nabigishije gukora. Ko je nituzohorana, je nituzamana, ariko hariho umufasha azoza, kandi niyaza muzomenya ibyo gukora, muzomenya ibyo kuvuga, muzomenya ingene mu bigenda, muzomenya ko bya bindi byose ngaha ku isi bibatera ubwoba bitari biri ngombwa kubatera ubwoba. Aha rero ni kibanza naco tugomba kwiga neza ingene abana b'Imana bakuze bamaze kumenya kugendera muri mwemu, bategerezwa kumenya ingene bagenda ngaha kuri ino si itabatera ubwoba, ariko bagaragaza ubwiza bw'Imana, kandi bakwegera abandi kuza kubaho ubwo buzima bwiza buryoshe bw'Imana. Ariko turi kuri ya si nyene y'iminiho y'imiruho ya Satani aguma ariko aradusaba, kandi ntazosiba kudusaba, aradusaba kadutera ingwara, ariko Kristo namwe mu bakaca bahaguruka kutugwanira imyangwara ntiyimanifeste, bakadutera isumu, ariko mwemu na Kristo bakaca bahaguruka kutugwanira bya bindi byose ntibisubire kuba. Nukuvuga ngo nahantu Kristo aguma ari ku gikorwa, namwe makaguma ari ku gikorwa, kugira ibintu byose bigende mu bwiza bw'Imana. Narahezagiwe cyane. Reka dusenge duheze iki gikorwa, tugomba dusenge. Ubutaha tuzobandanya kuvuga kuri kubaho ubuzima bw'imwemu, tukanonosore neza, kuko abantu bumva umengo na kantu kaza kagahera, bumva umengo na kantu kaza giturumbuka, ariko n'ubuzima bwa misi yose. Reka rero dusenge. Kuwa kabiri w'indwiza tuzoca tubandanya tubinonosore gushika aho twumva ko mwemu w'Imana nyene abona ko tubinonosoye. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima kandi ndakunenahaza mwami Imana. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe rishwe hejuru. Urakoze kubw'uno mwanya kuri iki cigwa kindi turiko turiga cyo kubaho ubuzima bw'imwe, nk'abana bakuze, nk'abana b'Imana, nk'abana bataciganyira, ariko bashira mwemu ku gikorwa, kandi tugaca dukorera mu rukundo kugira tuzane benshi kugakiza. Urakoze mwami, ndagushima kuko wavuze ngo abazoshikana benshi kukugororoka ngo bazokayangana nk'inyenyeri. Turagomba kuzokayangana nk'inyenyeri, kuko nico gikorwa waduhaye kugira ngo dushikane benshi kugakiza. Ndabisenze ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.